aha rero ni hamwe nama ndakubwira muri Luz Restaurant Ego. ahantu barateka Ego batekane. twese tuvariya tuje kurya ngaha tuje kurya aha wabyumvise gute Batetse neza cyane akambo keza kararyoshye. aha bafise n'izindi fungurwa z'ubundi bwoko butandukanye Na zino salade. ahanya nawe ushaka kuja kwiyarurira hajyanye biroroshe. bantu bo mu gisagara ca Bujumbura nama ndababwira nimusubire kurya hari hose nyaruka mufungura ingenzi zisobanutse ziteze neza kandi zifise n'akanovera muri Luz Restaurant. Ni restaurant ya mbere nziza cyane ufungura mugasigara uri novora uburyohe muhasanga imfungwa zitunganije neza kandi zihuye n'imibiri yanyu ntaco muhabura. Hari imfungwa z'ubwoko bwose, hari amaji aryoshe cyane ahinguwe mu vyamwa vyaha iwacu twirimira mu Burundi atasukari yongeyemwo namba. Hari amahamburger, hari amapizza n'ibindi byinshi naho mukeneye byo mutekera mushira basigaye muhira biguma bihari. Hari n'icyayi gitomoye, ikawa iryoshe, isupu atahandi muyisanga atari muri Luz Restaurant. Uhafunguye ugumana kabiri karemvye. Namubwe mwifuza ko tubasanze imfungurwa aho muherereye haba mu manza kubuzi canke mu muheni wanyu navyo bibarizwa muri Luz Restaurant. Ikora iminsi yose kuva mu gatondo kugera amasaha y'ijoro yitereye. Luz Restaurant tubahaye ikaze. Dukora muri quartier Kigobe Nord, Kigobe ya ruguru uvuye kuri hôpital militaire akabarabara kambere kitiriwe Etats-Unis inomero 5 ku metero 100 umanuka nk'uja kuri ambasade y'abanyamerika. Mufise ico mubaza hamagara kuri 79 amajana 940 amajana 793 canke 69 amajana 740 amajana 980. Luz Restaurant ibahaye ikaze.